twishimira igwiriye amashimwe. Yesu n'umwami, nuwera, ni mwiza, agira neza. Haleluya. Fate Bibiliya zacu dusome Imigani 29. Imigani 29 umurongo wa 26. Haravuga ngo benshi barondera kwitonesha kuganza, ariko kuroranirwa k'umuntu kuva kuhoraho. Benshi barondera kwitonesha kuganza, ariko kuroranirwa k'umuntu kuva kuhoraho. Igitabo ca mbere cha Samweli igice cha 13 rasoma umurongo w'9 duce dusimbira ku 14 na 3 be na 14. Umurongo w'9 uravuga ngo Sawuli niko kuvuga ati nimunzanire hano ikimazi cyo guturirwa n'amashikanwa yishimwe, nuko aturira ico kimazi. 13. Maze Samweli abwira Sawuli ati wakoze iby'ubupfu. Iyo wumvira icyagezwe uhoraho Imana yawe yakugeze, uhoraho nawe yokomeje inganji yawe ibihe byose mu Bisirayeli. Ariko noneho inganji yawe ntizohangama, uhoraho aramaze kwironderera umuntu ameze nk'uko umutima wiwe ugomba, kandi ni uhoraho yashinze ngo abe segaba w'abantu biwe, kuko utumviye icyo uhoraho yakugeze. Usimbire ku 15 umurongo wa 11 aho imbere gato. 15 umurongo wa 11 bere ku 10. Maze ijambo ry'uhoraho riza kuri Samweli riti ndicujije icyatumye nimika Sawuli, kuko yamvuye ko akanka gukora ibyo namubariye. Maze Samweli arashavura cyane, akesha ijoro atakambira uhoraho. 22. Samweli aramwishura ati mbega uhoraho ahimbarwa n'amashikanwa aturirwa n'ibindi bimazi gusumba uwumwumviye? Erega kumvira gusumba ibimazi no kugamburuka gusumba ibinure by'imfizi z'intama, kuko ubugarariji arico kimwe n'icyaha cy'ubupfumu, kandi kuba ntagondwa ni kimwe no gusenga ibishushanyo n'ibigirwamana. Ko wansi ijambo ry'uhoraho nawe yanse kuba ku nganji. Maze Sawuli yishura Samweli ati naracumuye, kuko ntumviye icyagezwe cy'uhoraho n'amajambo yiwe, ngatinya abantu nkabumvira. Imana idufashe cyane. Igitabo cya kabiri cy'Abami 17 umurongo wa 20. Nuko uhoraho ahebura uruvyaro rwose rwa Isirayeli, abateza ibyago, abatanga mu maboko y'ababanyaga, kugezaho yabirukanye bakava imbere yiwe. Imana idufashe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uhoraho abahezagire cyane. Ndanezerewe uyu munsi, ngomba kuvuga ku ijambo rivuga ngo kwemerwa n'Imana. Kwemerwa n'Imana. Haleluya. Kwemerwa n'Imana. Kwemerwa biraryoshe, n'abantu bakwemeye biraryoshe. Hariho n'umuntu ashobora gutanga amafaranga kugira ngo bamwemere. Murazi yuko nabaja kwitoza mu matora, burya utora uwo wemera, sivyo? Barya rero baja kwitoza, hariho abatanga uburyo bwinshi cyane kugira ngo bashobore kwemerwa, hanyuma bashobore gutogwa. Hariho abakora ibishoboka kugira ngo bemerwe, ariko nagira ndakubwire ngo kwemerwa n'Imana biruta kwemerwa n'abantu kure cyane. Ndakwifurije kwemerwa n'Imana mu izina rya Yesu. Ijambo ryo mu Migani riratubwiye ngo abantu benshi barondera kwitonesha kuganza, ngo ariko kuroranirwa kuva kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Abantu benshi kwitonesha ubu uri kurarondera kwemerwa. Kwitonesha ukora ibishoboka ngo utone nyene, kandi gutona bingana no kwemerwa.
kugira kwemere agukunde. Nyena wumvise umuntu avuze ngo aratoneshejwe, nukuvuga ko aba yemegwa kuri uwo muntu. Abantu rero benshi bararondera barabigerageza kwitonesha kubaganza, kandi nubundi uganza gutonesheje rega ni vyiza. Erega uganza gutonesheje ubuhiriwe data wanje, ahubwo abandi basigara basaba ijambo wewe, murumva yuko ari amahirwe. Ariko nagira ndakubwire, naho uganza yo gutonesha Imana itakwemera nubusa. Ico dukwiye gusiganirwa, ico dukwiye kwirukira nukwemegwa n'Imana, nukurondera gutoneshwa n'Imana, ariko kwemegwa n'Imana. Haleluya, haleluya. Umeregwa neza, uroranirwa, umeregwa. Urumva uganza gutonesheje womengo wotegerezwa kumererwa neza, ariko Bibiliya iratubwiye ngo uroranirwa nukuvuga ngo umeregwa neza mu buzima bwiwe, mu kubaho kwa misi yose, n'umuntu yemegwa n'Imana. Haleluya, n'umuntu yemegwa n'Imana. Imana idufashe cyane kugira kandi wemegwa. Aba bantu barondera kwitonesha kuganza, hari ico bakora, hari ibikorwa bakora. Nimba bamugemurira ibintu, hari n'igihe bamugemurira amajambo, hari ico bakora kugira ngo bemegwe. Nimba ari ugukora cyane, nimba ari ukuzinduka, sinzi, ariko nagira ndakubwire ngo kugira ngo wemegwe urakora, kugira ngo wemegwe urakora, kugira ngo wemegwe urakora. Nico gituma Imana yabwiye Kayini, muravyibuka hariya mu gitabo c'Itanguriro mu gice cya 4, Kayini yatanze ibimazi kuvyo yakura mu mirima yiwe kuko yari umurimyi. Hanyuma Abeli nawe atanga ikimazi yakuye mu bitungwa vyiwe, we yari umworozi. Hanyuma Imana ntiyashimira Kayini, ntiyamushimira ibimazi vyiwe. Itamushimiye, Kayini arababara cyane gose, arababara. Imana iramuraba, irabona ko Kayini ishavu ryamwishe rigomba kumumara. Hanyuma iramubwira ati, none ga Kayini, wokora neza ntiwokwemegwa? Hari icyo ukora, wokora neza ntiwokwemegwa? Worondera nawe ibimazi bishimwa ntiwokwemegwa? Womenya igikwiye kuruta ikindi ga Kayini ntiwokwemegwa? Wokora neza wokwemegwa, kandi nawe we nanje twokora neza twokwemegwa. Kandi burya n'umwami atonesha umusavyi akora neza. Umusavyi akora ivyiza, akerebutse, akora. Haleluya. Uwo mwami aramutonesha. Umusavyi akora, akerebutse, yitanga, umwami aramutonesha. Ariko niko ndavuga ngo turondere kwemegwa n'Imana. Wemewe n'Imana uzomererwa neza, wemewe n'Imana uzororanirwa mu buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Twasomye aya majambo y'Imana muri iki gitabo twaherejemwo kigira 2 cy'Abami, iki gice cya 17. Bavuga amakuru y'umwami Hoseya. Hari mu gihe cy'umwami Hoseya ngo aneshwa n'Abashuri, yari umwami wa Isirayeli. Hanyuma Abashuri baramutera, baramunesha. Muri kino gitabo rero bavuga impamvu Abisirayeli baneshejwe, bavuga impamvu baneshejwe. Usomye imbere aha ku murongo w'indwi, usomye aha ku murongo w'indwi niho batangura kuvuga icyatumye Abisirayeli baneshwa, icyatumye Uhoraho abavako. Buryo utemegwa n'Imana ntushobora kugwana intambara ngo uzineshe, nibikunda ntushobora kunesha. Aha rero kuva ku murongo w'indwi baravuga icyatumye Abisirayeli baneshwa. Baravuga ngo ivyo vyabaye bityo kuko Abisirayeli bacumuye ku Uhoraho Imana yabo, yabakuye mu gihugu ca Egiputa, ikabagobotora mu maboko ya Farawo umwami wa Egiputa. Hanyuma bagasaba izindi mana n'ibindi hepfo.
baca bavuga impamvu yatumye baneshwa. Uyu mwami rero wi Ashuri amaze kubanesha, ntiyabanesheje gusa, yarabafashe abatwara ari nyagano, abajana mu gihugu iwe, abatwara i Babuloni. Amaze kubatwara bose, arabatwara, aca afata abantu bi Ashuri, arabazana abatereka mu Bwisirayeli, baja kubayo. Sinzi ko mwumva uko kuneshwa. Baraneshejwe ku buryo babatwara inyagano, igihugu gisigara kigaragara. Aca arafata abantu biwe abari watwara mu gihugu c'Ibwisirayeli, baja kubayo. Uretse ko bagize ingorane bagishikayo, intambwe zirabarya, intambwe zica zibona abantu batazi Imana, zica zibona abantu badasenga. Nubwo aba bantu bari bakoze ibyaha, Abisirayeli, mumenye ko bari abantu b'Imana, mumenye ko Imana yari yarabatoranije. Hama intambwe zibonye intakebwa, zivunduruka mu ishyamba, zirabarya, zirabamara. Batuma intumwa ku mwami w'Ashuri, bati yamara, intambwe ziramaze abantu. Hanyuma aca arabaza ati izo ntambwe zabonye ko batubaha Uhoraho. Ibaza intambwe irashobora kubona kutubaha Uhoraho, imbwa ikabona kutubaha Uhoraho ikagutabagura intambwe. Hanyuma umwami w'Ashuri acavuga ngo nimuntorere abaherezi muri abo bantu b'Abisirayeli, bagende baje iwabo hariya mu Bisirayeli, baze baratanga ibimazi, ndabe ko abantu banje borokoka. Kandi baca baragenda, bica bigenda neza. Ariko rero nagira ndakubwire ko Imana yabataye kubera bakoze ibyaha. Imana yabaretse ngo baneshwe kubera bakoze ibyaha. Igihushane cyo kwemerwa nugutabwa, nukwankwa, nukurekwa, nuguhebwa. Imana irabaheba, kandi ariyo yari yarabakuye ngo irabagobotora mu maboko y'umwami wa Egiputa, irabakurayo, irabazana. Imaze kubashikana mu gihugu cy'isezerano, bakora ibyaha. Imana yari yavuze ngo nzoba Imana yanyu, namwe muba abantu banje. Ariko bamaze gukora ibyaha, nukuri Imana irabanka, Imana irabata, Imana irabaheba. N'aya majambo twasomye ku murongo wa 20 ngo nukuhoraho aheba rwose, aheba uruvyaro rwose rw'Abisirayeli, abateza ibyago, abatanga mu maboko y'ababanyaga, kugezaho yabirukaniye bakava imbere yiwe. Imana idufashe cyane. Bivuye kuki? Ku vyaha. Ngiki kintu ca mbere nagira ndakubwire gituma Imana itakwemera. Ivyaha bituma Imana itakwemera. Erega umunyavyaha n'abana b'abantu ntibamwemera. Abantu bazi kuri umunyavyaha nabo nyene ntibakwemera. Harakanta Imana ntiyemera umuntu w'umunyavyaha, ntimwemera na gatoya. Imana idufashe cyane. Ibyaha nivyo byatumye Abisirayeli batabwa, Imana ibirukanira kure. Barabakubita, babatwara ari nyagano, Imana iri kirarorera yirabira. Barashika no ni Babuloni yirorerera. Kandi igihe cyose Abisirayeli bakoze ibyaha, yarabareka basi bakabatsinda. Nta kabuza tuzogwana intambara tuneshwe, nitwakora ibyaha Imana ikaduta. Duca tuneshwa, ibyaha biragahera. Ahemu biragahera pe, biragahera. Ibyaha bituma tutemegwa. Twasomye umwami Sawuli ibyamubayeko muri iki gice cya 13 mu cete cya mbere cya Samweli. Twasomye ukuntu Sawuli yakoze ibintu bibiri, navyo nyene ngomba kukubwira bituma umuntu atemegwa. Icambere, Sawuli yitaye mu vyo atagezwemwo, yagiye gukora ibitamuraba, yagiye kuja mu gikorwa c'abaherezi atari vyo yahamagariwe. Kwita mu vyo utagezwemwo, nagira ndakubwira ngo ni ikintu kigira kabiri gituma Imana itakwemera. Nico gituma turiko turasaba ngo umuntu wese abe mu mwanya wiwe. Nubwo tubivuga ukamengo ntimuvyumva, ndushaka kwemegwa n'Imana. Ni wahagarara mu kibanza cawe, uzokwemegwa n'Imana, kandi kwemeye izoguha inkomezi, izokuvugutira mu mwanya wawe. Sawuli aja gufata ibimazi, yatewe n'ubwoba bari bamuteye.
yari yatewe n'abafilisitiya bamaze kumutera baramusugereza abantu barabica Sawuli asigarana n'abantu bake cyane abandi barahunga bariruka Sawuli ku murongo w'8 haravuga ngo nuko Sawuli amara iminsi ngo arorereye Samweli yari yaramuhaye indagano yuko azoza akamusanga i Gilugali hanyuma amurorera iminsi ndwi ngo abona aratevye arorereye Samweli nkuko yari yamuhaye indagano ariko abantu bari bagiye biyonjorora bamuta Samweli ataraza i Gilugali hanyuma rero urumva ko yagize ubwo yamaze gutinya Sawuli ngo acarafata ngo arababwira ngo nimunzanire hano ikimazi cyo guturirwa n'amashikanwa yishimwe nuko ngo aturira ico kimazi agiheza kugiturira Samweli acarashika aja kumusanganira Samweli ati ivyo wakoze ntibibaho ivyo wakoze ntibishoboka wewe wagiye gukora mu kibanza ciwanje wewe wahamagariwe kuba umwami hanyuma ukagwana intambara ukagwanira ubwoko urongoye ivyo wakoze ntibishoboka yita mu byo atagezwemwo bituma Imana imwanka aha hantu twahasomye wabyumvise bituma Imana imwanka ku murongo wa 13 ngo wakoze iby'ubupfu ngo iyo wumvira icyagezwe cy'Uhoraho Imana yawe yakugeze nawe yokomeje inganji yawe ariko noneho birahagaze kuganza birahagaze basha burya igituma tuva mu mugisha wacu no mu mugambi w'Imana ntikiba kinini usamaye gusa na gatoya ibyaha kwita mu byo utagezwemwo mu kanya gato usanga ukuwe muri uwo mugisha wawe Imana idufashe cyane inganji yawe urayatswe inganji yawe ntizohangama Imana iramuta Imana imukura kwa maboko kubera iki yitaye mu byo atagezwemwo Imana ntiyabikimwemera Sawuli ikiramuhakana ntiyabikimwemera nk'umwami w'Abisirayeli none yaracicaye ku nganja akora iki Imana itakwemera itamwemera nk'umwami yarasigaye yicaye nk'igishushu urumva yitaye mu byo atagezwemwo ico ni cyambere ikigira kabiri aha ku murongo wa 15 naho nyene Imana iramutuma ngo genda uhonye abamaleki kuko bari bimye inzira Abisirayeli Imana yari ibarindiriye kuzobahonye igihe gikwiye kigeze iramutuma ati genda uhonye Abisirayeli bose abakuze abato ibitungwa byose ikintu cyose gihema ibwisi hariya mu bamaleki ukirandure Sawuli aragenda ajana n'ingabo ziyo aragenda nukuri baragerageza barica baragerageza barakuraho abantu abato abakuze n'inzoya ngo ntibazisiga n'umukenyezi yibungenze uwo ari we wese ntibamusiga ariko bakogwa ko n'ikintu kimwe icyambere ngo bafata ibimasa binuzenuze inka zinuzenuze baca barazifata bagenda bazitwaye ikindi naco umwami wabo Agage nawe nyene bamufata mpiri baramuzana Imana yari yababwiye ngo mukureho ikintu cyose burya aha hantu nahigiye ndavuga ngo kugira utakaze nukuri birasaba ko twumviriza neza nagumye nibaza mbega Sawuli ntiyari yavyumvise neza cyanke yabirenze ko yavyumvise cyanke yagiye gukora ibyo ashaka kandi ibyo Imana yamubwiye yavyumvise mbega ntiyari yumvise ko yamubwiye ngo urandure ikintu cyose ukureho ikintu cyose ugira yari yamubwiye ngo umwami umufate mpiri ugira yari yamubwiye ngo muzane ibimasa duce dutanga ibimazi ivyo ntavyo yari yamubwiye hanyuma Sawuli acaragenda hanyuma bazana ivyo bimasa kandi ngo abo bari kumwe ngo nibo bamubwiye ngo nawe no ibi bimasa nitwobikuraho byose reka dutware ibi bimasa binuze tubitware umwami Agage reka tumufate mpiri tuze kwerekana yuko dukomeye yuko duhambaye amufata mpiri aramujana Imana irababara ikiratuma umusabyi wayo Samweli twahasomye uhereye aha ku murongo wa 11 Imana iravuga ngo ndicujije icyatumye nimika Sawuli
Imana iricuza kubwo kutumvira. Ikigira gatatu gituma tutemegwa n'Imana, kutumvira ijwi ry'Imana, kutumvira ijambo ry'Imana n'ibintu bituma tutemegwa n'Imana. Imana idufashe cyane kutumvira. Ndicujije. Imana iricuza ku bwa Sawuli kubera atayumviye akanka gukora ibyo yamubariye. Imana iricuza, irababara. Nawe ajya kwisigura ni nkaho yavuga ngo abantu nibo bagombye yuko tuzana ibi bimasa binuze. Birababaje. Samweli aramubwira ngo erega kumvira ngo mbega Uhoraho ahimbarwa n'amashikanwa aturigwa n'ibindi bimaze gusumba uwumwumviye. Imana idufashe cyane. Nagira ndakubwire ngo naho twokora ibimeze gute, naho twotanga ubutunzi bwacu bwose, tukaza turabutanga muri ibyo biseke, tugatanga rimwe, tugatanga kabiri, tukubaka insengero nk'izi nziza zinini, tugaheza aha tukubakira n'abandi hirya no hino, mbere ukanagubaka ku ruhande rwawe uri wenyene, utumvira Imana, nagira ndakubwire ko bizoba ubusa. Ibimazi byose dutanga tutama twumvira icyo Imana idusabye gukora n'ubusa. Kandi birashoboka yuko abantu baza bagatangira Imana, yuko abantu batanga ibintu kanaka, ariko kumvira Imana atabirimo. Ijwi ry'Imana rikaza rikamubwira ngo reka gukora ibi bintu, heba iki cyaha, akica amatwi. Reka gukora ibi na biriya, akica amatwi. Mugabo hageze ko atangira Imana, agatanga yose, agatanga ubutunzi bwiwe bwose, akabizana. Nukuri birakora ibikorwa by'Imana, ariko nyamuntu ntiyemegwe. Ningorane. Tube maso cyane. Gutanga ni byiza, gutanga ibimazi by'amashimwe ni byiza, ariko tuze turabanza kuraba mbega nubwo ndiko ndajya gutangira Imana, mbega ndi umuntu yumvira Imana, ko Imana ivuga mu buryo bumwe cyangwa buriya. Usomye twasomye mu gitabo cya kabiri cy'Abami, haravuga ngo Uhoraho icyamubabaje ngo nuko atasiba, ntiyasiba kubatumako ngo bavugishwa na bakamenyi. Nicyo cyababaje Imana, ukuntu atasiba kubatumako ngo babakebure, ngo babahanure, ariko bica amatwi ntibumva. Bamaze kutumva, Imana nayo ikirabareka. Erega kumvira ni ku neza yacu. Twumvira Imana kugira ngo twemegwe, ariko utayumviye Imana iraguta nta kabuza. Imana idufashe cyane. Dusuzume mu bugingo bwacu, mbega ndumvira ijwi ry'Imana riraza rimwe, rikaza kabiri. Amajambo y'Imana, reka mpere kumvira amajambo y'Imana. Amajambo y'Imana uretse ayo tubwirwa n'abantu baba bahagaze hano, hariho amajambo y'Imana dusoma, kandi hari igihe umuntu asoma ijambo ry'Imana rikagira icyo rimubwiye gukora. Hanyuma mbega iyo ijambo ry'Imana rikubwiye wamubishitsa? Mbega ko amajambo y'Imana abakozi b'Imana bama bayavuze bahagaze hano badukebura duheba ibyaha, mbega wewe byifashe gute uno munsi? Ntukibandanya muri bya bindi. Natumwe kukubwira ngo nagira urondere muri no misi ya nyuma kwemegwa n'Imana, kugira ikwemere banzu heba ibyo byaha. Amajambo y'Imana mazimisa tuzako cyane gose yuko dukwiye guheba ibyaha tukarekana n'ibyaha. Wewe kandi ni wewe ufise ububasha bwo gufata ingingo ukabiheba. Si wavuze ijambo ry'Imana gufatira ingingo, ni wewe urafata ingingo ukabiheba, ukemera kubabara. Hariho ibyo uheba ukababara, hariho ibyo uheba ugahomba. Hariyo nk'icyaha cyo kurya igiturire, waramenyereye kurya igiturire ukabiheba, ubona umengo ndapfuye, mbega igitoro nzogikura hehe, mbega nzokura hehe amata y'umwana nimba wahora yakura mu giturire, ukabona umengo noneho karabaye. Ariko ijambo ry'Imana rikabandanya kuvuga, abakozi b'Imana Imana ikabatuma, yamara gezaho reka ivyo byaha, abantu bakica amatwi. Rondera kwemegwa n'Imana, nivyo dukeneye muri ino misi, nivyo bigezweho. Sukurondera kwemegwa n'abantu, ikigezweho nukurondera kwemegwa n'Imana. Abantu bazokwemera ejo bapfe,
abantu bazokwemera ntibagire icyo bakumarira. Utemegwa n'Imana bizohinduka ubusa, bizohinduka ubusa. Haleluya, haleluya. Reka twumvira amajambo y'Imana, twumvira iki jambo ry'Imana ridusaba gukora, ridusaba guheba ibyaha kuko Yesu ari hafi. Niyo majambo y'Imana tumaze iminsi tubwirwa, duhebe ibyaha kuko Yesu ari hafi, duhebe ibyaha kuko ibihe tugezemwo biragaragara yuko ari hafi by'ukuri. Kandi anatevye jewe ndakunda kubivuga, anatevye ushobora gupfa. Mbega urupfu rwawe rwoza uyu munsi tuvuye hano wojahe? Wopfa wemewe n'Imana. Abazorangiza bemewe n'Imana izobakira, abazorangiza bemewe n'abantu bazokwakirwa n'abantu nyene. Iyo bazobajana rero murahazi ni hahandi barabakira bakabajana hahandi urumva bagaherera ko ibihe byose. Ariko Imana ikwakiriye mu bwami bwayo, tuze turabivuga icyo tukaza turabivuga abantu barangije bemewe n'Imana, ngo Imana ikwakire mu bwami bwayo. Yewe yakira abo yemera, yakira abo yemera. Nimba yabayeho ubuzima bwo kutemegwa n'Imana nimwakira. Ekayi naho tubivuganye n'imvugo mbabarira amatwi, Mana umwakire mu bwami bwa. Eka ntavyo nzokwandika no kuyishuko, navyo nzokwandika narisure ko Imana yamwakiriye, narisure batambwiye intahe yiwe, narivyo nzokwandika kuyishuko ngo Imana ikwakire. Ndabizi ko yakwakiriye, ndazi wakwakiriye wariwe. Wakirwa n'ukwemera, ukwemera arakwakira pe. Imana ikwemerera kwakira. Imana idufashe cyane. Sawuli ntiyumvira, amaze kutumvira akugwa mu bwami, amaze kutumvira inganji yiwe ibihagarariye ngaho. Imana ikiravuga ati nironkeye uwundi azotwara, azoganza, afise umutima wumvira, afise umutima uhuye n'uwanje, afise umutima uciye bugufi, namwironkeye. Uwo yari Dawidi, yari Dawidi umusavyi w'Imana nzima. Haleluya. Imana ikiratuma Samweli kugira aje kurobanura Dawidi. Haleluya. Mbasha nitwemegwa kubw'ivyo dufise. Iki kintu nagira ndakikwibutse, nitwemegwa. Ntushobora kwemegwa kubw'ivyo utunze, ntushobora kwemegwa kubw'ubwiza. Eka kuko Imana iraba mu mutima. Imana kugira ikwemere iraba mu mutima, mu mutima utari mwicaha, umutima utari mwijwi riwagiriza ikibi. Uwaremegwa hemwe. Iraba mu mutima kuko yaba baraba kubiboneka. Hari udukobwa aho mwibarabara twokwemegwa. Iyaba baraba kubiboneka hari abamama bahagaze neza bokwemegwa. Iyaba baraba ubutunzi, hari abatunzi Imana iba yemera muri kino gihugu ikavuga mu Burundi uruwa mbere, ikabatondeka ikavuga turi uwa mbere uruwa kabiri. Iyaba yaraba kubiboneka, iyaba yaraba bagendera mu modoka nziza, hariho abantu bazigenderamwo pe bokwemewe, weho woje ubwa nyuma. Ariko nagira ndakuremeshe wewe ugenda n'amaguru. Imana niraba bagenda n'imiduga myiza. Nagira ndakuremeshe wewe ukumbure uvuga ngo ntacyo mfise. Imana ni kwemera kubera ubutunzi, iraba mu mutima. Ni wagenda n'amaguru ufise umutima uyitunganiye izokwemera, irakwemera. Ni warara utariye ariko ufise umutima uyitunganiye irakwemera. Mbere kubera ikwemera nizokwemera kumanika imbabura. Eka nivyemera irarondera uko ibigenza. Bivuma bishika saa 6 buri minota 10. Hanyuma umugabo ugateka ukafungura. Cyange uwundi akabuzwa amahoro ivyo yatetse, Imana igakimubwira ati bitware hariya kwa Kimanuka. Akarorero ati bitware hariya bitetse ugahita bitetse agahita yifungurira. Madamu ntiyarushe, madamu ntiyacanye imbabura, bitetse. Imana ikwemera nta kidashoboka. Imana ikwemera byose birashoboka. Imana itwemera nukuri nta kidashoboka, na bya bindi bizoshoboka.
mbaza uti bihe, mbaza uti bihe. Imana ikwemera no mwijuru tuzogenda. Haleluya. Abimana yemera nibo bazoja mwijuru, abimana yemera nibo bazoja mwijuru. Imana ikwemera byose birashoboka. Ibyo wabuze urashobora kubironka. Ibyo wabona umengo ntibikugenewe birashobora kwambara amababa bikaza, kubera Imana yabinyaze babandi yataye, babandi temera, ikabanyaga ikabizanira wewe kubera ikwemera. Haleluya, haleluya. Icyoma muri ino misi ya nyuma tukaniganira kwemerwa n'Imana. Icyoma ibi byaha bibuza umuntu kwemerwa tukabiheba. Gezaho bihebe ko wahanuwe kenshi ngo uhebe gusambana bikaba byanse. Urindiriye iki? Urindiriye kujya kuzimu? Ko wahanuwe kenshi ngo heba kwibuka bukibibandanye. Ko wahanuwe kenshi ngo heba kubesha ukaba biguma ku munwa. Wahanuwe kenshi bireke ibyo bintu urimwo, bigezaho kugira ngo Imana ikwemere. Nico gusa bisaba, nuyihe amafaranga oyaye, bisaba kuheba icyaha ukitunganya, ukumva ko mu mutima uri amahoro, uri umugororotse atajwi iri kwagiriza ikibi. Ibindi byose biraza birakurikira. Imana idufashe cyane. Turi mu bihe bya nyuma by'ukuri, hamwe dukwiye kurondera kwemerwa n'Imana. Ibyo turiko turakora aho hanze ngo twemerwe n'abashefu, ibyo biriko birakogwa aho hanze ngo abantu bemerwe n'abarongozi babo, ibiriko birakogwa hariya mu mabiro ngo abantu bemerwe n'ababarongoye, ni byinshi cyane. Ariko nagira ndakubwire ngo uwo mushefu azokwemera akononera ubuzima, si ibyo gusa, ni Imana igute hanyuma uji kuzimu izuba ryaka, ibyawe bibe biheze. Icyoma tukarondera kwemerwa n'Imana. Haleluya. Hariho ibintu dukora kugira ngo twemerwe. Muramaze kubona hari ibintu dukora. Hariho umuntu yambara akavuga ngo ngira nemeza abantu. Ngira nemeza abantu, no mu mutima akavyibwira ngira nemeza abantu. Agaraba impuzu akunda, akaraba impuzu nziza akayambara kugira ngo yemeze abantu. Abantu rero nibaza kumubona bamwemere, bavuge bati arambara vy'ukuri. Akarato gasongo yagakubitako. Muriko murabibona? Ahandi tukikororiya. Abana nibo bakunda kuvuga ngo gukororiya. Tukikororiya mu buryo bwose kugira ngo uza kuturaba atwemere. Kandi n'umuntu akavyibwiraga, reka sinova mu nzu ntashizeko, akabikora. Hari n'ibindi dukora tukihindura abazungu, twahora twirabura. Kumbure wibaza ngo abantu bakunda inzobe. Nagira ndakweforme yuko abantu bose badakunda inzobe. Abantu bose ntibakunda inzobe. Ushobora kuba babikoze kubw'umuntu umwe yakubwiye ngo akunda inzobe, ariko abantu bose ntibakunda inzobe. Ntibakunda inzobe. Umwanditsi w'igitabo cy'indirimbo yaravuze ngo ndirabura ariko ndi mwiza. Naho nirabura ndi mwiza. Burya igikomeye si inzobe, igikenewe si ukwambara cyane neza ibizimbye, igikomeye si ukwimanika mu kirere, ibikomeye si ukwikororiya no gushirako bya bindi byose dushirako. Ariko igikomeye ni ugukora ikintu wumva na wewe mu mutima ngo ibimana yavyemeye. Kandi ingorane hari igihe dukora ibintu umuntu ijwi ryo mu mutima rikaguma rimubwira ati yamara ivyo bintu ukora bireke, ivyo bintu ukora bireke, ivyo bintu ukora urabireka. Kandi Imana erega n'Abisirayeli yakoresha abavugishwa n'Imana n'abakamenya, ikarungika umuntu ati ivyo bintu burya ntiwobigezaho. Acavuga ngo mwe abapeyizane mwavuye hariya ivyo muvuga nibi, we nimba byarakunaniye je ndafise amahera yo kwikora. Nibindi nakarorero ndiko ndatanga, sindiko ndakuvuga. Ariko kandi wewe bandanya wumviriza icijwi ryo mu mutima ririko rirakubwira, hanyuma ugenda ugikore. Nureke kumvira nka Sawuli yaretse kumvira akava mu bwami. Turabami n'abaherezi
natwe nitutumvira ubwo bwami n'ubuherezi tuzobukugwamwo mu mwanya mutoya, tuzobukugwamwo. Imana idufashe cyane. Samweli aragenda ashize kwa S.S.I, Imana yamubwiye ngo aje kurobanurayo umwami. Ashize kwa S.S.I abona Eliyabu imfura irahakira gororotse, imfura aramubona ari muremure, umusore mwiza ari muremure. Hanyuma Samweli aravuga ngo ibyo ari byo byose n'uyu, aho yibwira mu mutima. Naho Imana mu mutima wa Samweli irikira hasoma, yibwira mu mutima ngo ibyo ari byo byose n'uyu, uyu musore uko areha ukwasa, ibyo ari byo byose n'uyu. Ijwi rica riraza kuri Samweli ati, Samweli, jewe sindaba ku rukoba, jewe sindaba ikireho cy'umuntu, jewe sindaba ubwiza bw'umuntu, jewe sindaba kubiboneka, uwo siwe natoranije. Samweli arumigwa ati, S.S.I nta wundi haza ugira kabiri. Nawe araza, ngira n'uyo. Ijwi riramubwira ati, n'uwo siwe. Uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, haca hasigara uw'indwi. Arabaza Samweli none ko Imana yari yamutumye kandi yari yizigiye Imana yamutumye, arabaza ati, none abana ufise naba gusa? Aravuga ati, nabo. Ariko hariho kandi kagiye kuragira, hariho agahungu gatoya kagiye kuragira kari inyuma y'intama. Samweli aramubwira ati, nako nimugatumeko kuko nituri bwicare ngo turya tunywe, ako nako kadashitse. Hanyuma baramutuma ko araza. Agiseruka Imana iramubwira ati, n'uyo jewe nashimye, n'uwo afise umutima uhuye n'uwanje, n'uyo. Mwaca arahaguruka agafata ihembe, yari yagiye ayashize amavuta mu ihembe, aca aragenda ayamusukako ngo bakuru biwe bamwe barebare, bya bigatanya bikuze, babasoda barorera. Nitwemerwa abasha kubwo ibiboneka. Oya, ayamusukako barorera. Ngo kuva uwo mwanya ngo mpemu w'Uhoraho acahora muza ko kabushungwe ubushobozi bw'Imana, kubera yemewe n'Imana. Mbega wemewe n'Imana amavuta woyabura gute? Nimuze turondere kwemerwa n'Imana, tugira amavuta. Umwaka tugiye kwinjiramwo turondere kwemerwa, nukuvuga ngo twitandukanye n'ivyaha, twitandukanye n'intege nke, twitandukanye n'ibitagira ikimazi, twemerwe n'Imana kuko n'umwaka udasanzwe, umwaka wo uzokorerwamwe ibitangaza. Turondere kwemerwa n'Imana. Nitwemerwa n'Imana, amavuta avuga ngo amavuta yamanure yahamagare, amavuta. Wemewe n'Imana, amavuta azomanuka agushungurukireko ukoreshwa ibitangaza. Kuva ubwo mwemu w'Uhoraho ngo yamaza kuri we, ubushobozi bw'Imana bwamabuza kuri we, kubera yemewe. Haleluya. Ariko rero Sawuli yemerwa mu gihe amaze gusukwa kwayo mavuta, mwemu w'Uhoraho agaguma muzako. Ariko Sawuli nawe ngo imwemu mbi zivuye ku Uhoraho zica ziramwinjira abasha, zica ziramwinjira. Kandi nimuhave mwibaza ngo Sawuli muyeretse kwemerwa kubera yari mubi. Eka Bibiliya iratubwira ngo yari umugabo mwiza w'umunyakaranga mwiza cyane, ngo kandi ngo yasumba abandi bose, ngo yari mwiza gusumbya abandi bose, yari mwiza ngo akaba muremure w'umunyakaranga. Ariko yaba Imana yarabiboneka, burya Sawuli yari kuguma ari umwami yaba yaraba uburebure ikaraba ubwiza, ariko ntiyamwemeye. Ariko n'aka gatipe burya Imana irondera byizaga, burya Imana irondera byiza. N'aka gatipe ka Dawidi, uyu mukozi w'Imana Dawidi, ahandi akavuga gatipe kakiri inyuma y'intama, niho kara gatipe mu nyuma no kubaho kakuvuga ngo gatipe n'ukuntu yabaye umwami akomeye.
umwami ahambaye kakira gatipe hari inyuma y'intama kirirwa karagira gasiganwa n'intambwe n'amadubu nako nyene karagasore ngo keza kamaso meza kakanyakaranga nako Imana ikunda vyiza. Haleluya. Imana ikunda vyiza, nawe nyene yari umunyakaranga ariko si Imana yamushimye. Nibatubwira ngo Imana iraraba ibona Dawidi ni mwiza, ibona ifise amaso meza, oya, Bibiliya iravuga ngo nabonye ufise umutima nk'uwanje, umutima wumvira. Nabonye ufise umutima wumvira. Uwa cyaratoranywa mu gishingo cya Sawuli. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane kumvira gusumba gutanga ibimazi. Ivyo twokora byose bene, naho woririmba n'ijwi ryiza, naho twovuga ubutumwa gute, naho twogenda twunamye duciye bugufi, nukuri umutima utemegwa n'Imana nubusa tuzoba turiko turakorera ubusa. Icoma tukiri muri uyu mubiri akaba ariho turondera kwemegwa n'Imana. Kandi impamvu yo kwemegwa n'Imana wayumvise, rekana n'ivyaha, ureke kwita mu vyo utagezwemwo, ureke kwita mu vyo utagezwemwo. Ivyo Imana yaguhamagariye gukora ubikore, hanyuma wumvire ijambo ry'Imana, wumvire ijwi ry'Imana, wumvire impanuro z'abakozi b'Imana, wumvire bizogenda neza. Imana ikwemere, kandi ndakurahiye n'ijuru tuzorijamwo nitwemera tukumvira. Imana idufashe cyane. Reka kurondera kwitonesha wewe nyene, reka kubirondera. Icyambere cya ngombwa ndakwinginze ngo urondere kwemegwa n'Imana, Wa muririmbyi yararirimbye ngo iyi Imana ikwemeye ikwemeza abantu. Imana ikwemeye ikwemeza abantu. Wewe ni warondera kwemegwa n'Imana, ni wakora ibituma wemegwa n'Imana. Nagira ndakubwire ngo abantu ni automatique, ni ngombwa bazoza bashobora kukuraba mu minsi ya mbere bakabona umenga usa n'utahambaye, usa n'udakomeye, usa n'utaco ubamariye. Ariko nagira ndakubwire uko uzobandanya kwegera Imana, uko uzobandanya kwitandukanya n'ikibi cyose, Imana izokwemera ikwemeze. Ikigenda ikwemeza abantu, murazi ukuntu ikwemeza abantu, iguha amavuta uyafise ninde atakwemera? Amavuta atuma ibintu bicamwo, atuma n'utakwemera kwemera. Erega naho wo kwankura urukwavu uramenya ngo rurazi kwiruka, umenya ngo rurazi kwiruka. Amavuta, kuko Imana ikwemeye iguha ya mavuta ya muhemu yera, bwa bushobozi. Umaze kuburonka ukoreshwa nabwo. Dawidi yaragerageje, nukuri Sawuli yaragerageje kutamwemera, arakoze ikintu cy'inkora mutima gituma abanyagisagara bose bavuza impundu bati wewe uri umugabo wishe ibihumbi n'ibihumbi, wishe indiri n'indiri, ariko Sawuli yishe uduhumbi. Urumva mugabo kubera ipfuhe hariho umuntu areka kukwemera kubera ishari mugabo abona yuko hari ikikurimwo, akabona ko hari ikikurimwo, mugabo ishari rikamubuza kukwemera. Ishari niribirira gahera, ishari rikamubuza kukwemera, nawe iryo shari riragahera. Niryo ryatumye Dawidi amara ijya myaka yose 13 hariya mu ishamba abunda amuhunga. Aho rero Imana yamumukijije inshuro nyinshi, amutera icumu rimuhusha, ariko amavuta yaramuriko yari yamaze kumanuka. Amavuta bari basutse, amavuta bari bamaze gusukako. Mwe muhoraho nawe yamuzako kabushungwe ngo niyacuraranze gusa, agacuraranga gusa. Ibidayimoni byaje bitangura kubweja cyari kunyereka umwami Sawuli, ariko arabweja ibidayimoni bitanguye kumukubita hasi. Ariko mugabo bihwamye ngo yavunduruka abasha mutera icumu. Ariko murashaka kwibaza, ariko naho yatera icumu ntiyashobora gutera amavuta muriko yaramunaniye kuyatera icumu, yaramunaniye.
rero niwemegwa n'Imana izoguha amavuta. Imana imaze kuguha amavuta abantu barayemera, arayanka uyu munsi akayankeje akayanka hirya yejo, akakugwanya rimwe akakugwanya kabiri, mugabo mu nyuma akavuga ati jewe nubwo ndiko ndamugwanya ariko amavuta y'Imana, ariko amavuta. Rero nitwarondera kwemegwa n'Imana, Imana izotwemeza abantu nta kabuza, izotwemeza abantu. Kandi reka nsubiremo ndakubwire ngo icyo dukeneye muri no misi ya nyuma, dukeneye kwemegwa n'Imana, dukeneye kwemegwa n'Imana. Icyoma nimunyemere kubw'ibikorwa gusa, ariko Imana ikanyemera akaba ari ikibanyemeza. Nawe niwibwira uko nyene, nawe niwibwira icyoma nkemegwa n'Imana hanyuma igakibanyemeza, nawe nubyibwire. Imana ikwemera izokwemeza abantu nta kabu, bitebe bitebuka. Uyu munsi bishobora kuba bitariko biracamwe, kandi bitariko biracamwe raba erega bishoboke yuko utari kuremegwa kubwa agasembwa kanaka, bishoboke ko utari kuremegwa kuko hari kire agasembwa. Enda rero nitwiyinjiremo turabe umuntu wese ku ruhande rwiwe, nigiki cyombuza kwemegwa n'Imana, nigiki kiri muri jewe gituma Imana itanyemera. Kumbura urarondera ubushobozi bikanka, ugasenga ngo urondera amavuta bikanka, ukabirondera bikanka. Subira inyuma urabe, ongera winjire murabe, ni watahuze kubandanya winjire murabe, mbega ubwo ni hari agasembwa kandiko kariko karatuma Imana itanyemera. Hari igihe umuntu ashobora kubabara, jewe abantu bose baranyanka, ngira ndakora ikintu abantu bose bakakigwanya, kandi by'ukuri hari abantu bameze gutyo, atavuga ikintu ngo abantu bacumve, yavuga ikintu abantu bakagicurika, abantu bose bakamwanka. Hari abantu bameze uko. Ariko nawe reka kurondeza hirya no hino, injira muri wewe urabe yuko atagasembwa, kuko burya hariho igihe umuntu yanka kwemera intege nke ziwe. Urazi ko hari abantu banka kwemera intege nke zabo, akanga kuzemera, akaguma yerekana ndagororotse ekiyinjiremwo. Kandi bene abo bantu nasanze ni bamwe baba babuze guca bugufi muri rusange. Umuntu adafise guca bugufi n'intege nke ziwe ntazimenya, ariko umuntu aciye bugufi niwe atahura intege nke ziwe. Amaze kuzitahura akihana. Ikizokubwira umuntu adaciye bugufi niyemera amakosa, niyo umuntu amubwiye ikintu amuhanura niyemera. Ariko icompa, nimba ubona abantu barakurojeta, nimba ubona abantu uvuga ikintu bakakigwanya, iyinjiremwo neza, iyinjiremwo. Reka kwibabarira, reka kwigira uwera, iyinjiremwo neza. Akantu kukandi urafata umwanya uje imbere y'Imana, mwe nawe muri babiri, umubwira uti sinzova hano utambwiye igituma ntemegwa, utambwiye igituma abantu bangwanya. Hari igihe uzoza usanga ari ikintu kiri muri wewe cyagasembwa, ari icyo uvuga, ari ukuntu ukora sindabizi, ari uko umeze sindabizi. Hari igihe uzoza usanga Imana yaranaguhanuye kenshi ukanka kumva, usanga utumvira. Cyangwa hari igihe woza usanga icyo gikorwa urimo kubera batakwemera si ikiwawe, kubera batakwemera. Urashobora gusanga icyo gikorwa urimo atari icyawe, ukazorondera ugakora ibishoboka ngo wemegwe bikanka. Kubera iki? Na Sawuli yitaye mu byo twagezwemo, Imana iramwanka. Uraraba neza rero, usubire wiyinjiremwo urabe nigiki kitagenda neza, nigiki gituma abantu kuko Imana imaze kukwemera ikwemeza abantu nta kabuza, irakwemeza abantu. Icyo Imana ikanyemera, ibisigaye irimenya. Icyo Imana ikakwemera, ibisigaye icyo yimenya. Ibisigaye mbere wewe nta n'icyo bironderako, ibisigaye birikora. Abantu barakwemera, abantu barakuzanira, abantu baraguha, abantu
barakugwaza, abantu baragukorera. Imana ikwemeye nababwiye ko atakidashoboka, nta kidashoboka. Mwishengero ry'urutare turondere kwemerwa n'Imana, kandi kugira twemerwe n'Imana ni twebwe abarongozi turondera kwemerwa n'Imana. Ariko namwe muce mukurikira, nitwemerwa n'Imana n'ibitari uru rusengero tuzobishikako. Twemewe n'Imana n'ibitari urusengero tuzobishikako, kuko vyambara amababa bikaza bikadukurikira. Imana iduha ubwenge, Imana ikaduha ivyiyumviro. Wemewe n'Imana uhabwa umugisha da. Sinababwiye kuroranirwa, uhabwa umugisha. Wemewe n'Imana urahezagirwa, Imana ikwemera urahezagirwa nta kabuza. Imana idufashe cyane. Haleluya. Wemewe n'Imana urama ivyamwa. Imana ikwemera urama ivyamwa. Kandi abandi rero babiriyeko, nico gituma amfete baca bakwemera, kuko urama ivyamwa abandi bakaryoherwa, abandi bakanezerwa no kukwamura ko ivyamwa. Tugumye muri iyo nkuko Yohana yavyanditse mu gice cya 15 umurongo wa 5, aravuga ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanyu akaguma muri mwebwe, nukuri muzokwama ivyamwa, muzoguma mwama. Niwemerwa n'Imana ikizona bikumenyesha uzogenda wama ivyamwa bikwiranye no kwihana. Haleluya. Urama ivyamwa nta kabuza. Imana idufashe cyane. Haleluya. Uhoraho aratuma Yesaya, aramutuma ku Bisirayeli, aragenda arababwira mu gice cya 3 umurongo w'10, arababwira ngo mubwire umugororotsi ko azomererwa neza, mubwire umuntu yemerwa n'Imana ko azomererwa neza, mubwire umugororotsi ko azomererwa neza. Wa mugororotsi, wa muntu wemerwa n'Imana uzomererwa neza, uzotungwa n'ivy'ibikorwa vyawe vyamuje, ivy'ibikorwa vyawe vyeze, vya vyamwa nyene bivuye mu bikorwa vyawe, mu butame bwawe bizogutunga. Haleluya. Ndakubwira niwemerwa n'Imana uzomererwa neza, uzotungwa n'ivy'ibikorwa vyawe vyeze. Ariko kandi ndabwira wewe ukiri mu vyaha, ndabwira wewe umunyakibi, uzobona ibara. Niko Bibiliya ivuga ku 11:3-11, uzobona ibara, kuko uzoronka impera ikwiranye n'ibikorwa bibi uri kurakora. Ndabwira umugororotsi, ndabwira uwemerwa n'Imana ko azomererwa neza. Icyo mukemerwa n'Imana kugira umererwe neza, kandi uzoca utungwa n'ivy'ibikorwa vyawe vyeze, bizogutunga. Ariko ndasozereye mvuga ngo wa munyakibi, va muri ivyo bibi, va muri ivyo vyaha. Nukuri tubwirwa kenshi, kandi nuba Imana iguma ivuga ngo ivyaha birahari ngaha nyene mwishengero. Hari umuntu yabwiwe kenshi bihebe, yanse kubiheba, kandi hirya yejo ukabona inkoni y'Imana. Ntuzuvuge ngo jewe ndakaravye. Erego hora haravuga ngo ivyo urabikora ngahora, ukibaza ngo muhanye nawe. Agiye kugera igihe abigaragaza imbere y'amaso y'abantu. Uhanurwa kenshi ukagamika izosi, uzovunagurwa giturumbuka utagira gitabara. Umvira niwe uzoga ibyiza vyo mu gihugu. Umvira, ihebe, garuka kuhoraho. Hari n'ababigiyemwo bavuye mu gikorwa c'Imana, baba mu gikorwa basubira inyuma muri vya bindi kumwe ngo imbwa isubira kugira ku vyo yadashwe. Imana idufashe kandi nawe igufashe, kuko uri kuratubuza umugisha urutuyo turi muno munsi. Uri kuratubuza umugisha, uri kuratubuza kwemerwa nk'ishengero ry'urutare. Eregiraza igasanga bamwe basubiye ku nzoga. Yesu ndagushima, ariko yataha akaza gushima ikiyeri.
akaza ngaha agashima Imana ariko yataha akajya gusambana, akaza ngaha agashima Imana nguyo ariko ararenganya abantu, uwundi ariko arateranya abantu, uwundi ariko arasambura. Aba homosexuelle buzuye ngaha mu nzu y'Imana. Imana idufashe. Waje ariko nakwinginze ko wumvise ibi bihebe kuneza yawe. Ivyejo ntavyuzi bihebe, kandi ni wabihebe ucyawemerwa. Imana niraba ubwinshi bw'ivyaha wahoramwe, Imana niraba uburemere bw'ivyaha wahoramwe, wewe bihebe gusa. Ico nzi ni kimwe, mu munsi umwe Imana irakwemera. Umunsi umwe gusa ufashe ingingo ngo ndabihevye ubutagisubira inyuma, Imana irakwemera. Imana ikikwemera, n'abari babikuzimwo bya bindi wahoramwo irakwemera ku buryo ibifuta ikakwemeza na babandi bari bakuzi muri bya bindi. Mwumva Imana atari nyabuntu. Nico gituma irikira kwinginga bivemwo, nico gituma irikira kwinginga bihebe. Araje vuba kandi azanye ingero ngo agerere umuntu wese bikwiranye n'ivyo yakoze. Uri mu maki, uri mu biki, ivyo uri kurakora abareka kubiheba ngo yomwanka, ngo uwo bahora basambana yomwanka, uwo bahora bagira vya bishano ngo yomwanka. Abandi bakareka guheba inzoga ngo abagenzi ngo kameme ngo abagenzi ngo urumva ngo tugiye ngo turiko turaganira ngo ncamburuko. Heba, wemegwe n'abantu, witemwe kwemegwa n'abantu ukora ivyaha kuruta kwemegwa n'Imana. Bireke, gezaho ibyo wakoze birahagije, kandi nyuma yirijwe ibizokubako ntavyonzi. Jewe ndakaravye. Fata ingingo kuko niwe uyifata, nta uyigufatira mu mwanya wawe. Fata ingingo. Garuka kuhoraho, ateze ibiganza. N'Abisirayeli igihe cyose bitahuye, Imana yaguma iteze ibiganza ikabakira. Rega Imana n'umuvyeyi mwiza, Imana n'umunyembabazi, iteze ibiganza irarindiriye woza gusa ukayibwira ngo ndahevye. Woza gusa woheba ubwo bunebwe bwawe. Erega n'ubunebwe ni icyaha hemu. Abo twari kumwe mu masengesho namye ndabasigurira ukuntu ari icyaha. Ubwo bunebwe wihaye bukubuza gukorera Imana, ubwo bunebwe bwagukuye mu murimo nibiki. Garuka ku rutonde. Arateze ibiganza. Fata ingingo. Kandi umuntu adafata ingingo burya no mwijuru ntazojayo. Ubuzima bugizwe no gufata ingingo. Guheba ivyaha ni ingingo ufata, kubibandanya naho nyene ni ingingo ufata, kuja mwijuru burya ni ingingo. Jewe narigiriye imigabo nzoja mwijuru, ncankora ibishoboka vyose kugira nzojeyo. Nukunigana n'intambara, ariko ufashe ingingo ngo jewe nzoja mwijuru, uragwana izo ntambara makuzinesheje, hanyuma uzoje mwijuru. Haleluya. Ndabinginze rero umuntu yumva akeneye gusengerwa kugira agire inkomezi zo guheba ibintu vyamunaniye guheba. Erega babiri barutumwe. Ushobora kuba waragerageje bikanka, nagira ndagusabe ngo utere intambuko, kandi ushize amanga udatinya abantu, urondere kuza kugira wemegwe n'Imana. Ndagusengera kandi abantu bari hano cyane ndabasaba nabo n'ingufu zabo zose bagusengere kugira ngo Imana igushoboze kubivamwo, igushoboze kubiheba. Reka kubifukafuka vyature hanyuma ubireke. Nagira nsaba umuntu yumva akeneye kwemegwa n'Imana mu guheba ivyaha vyiwe, mu guheba kwita mu vyatagezwemo. Umuntu yabayeho atumvira Imana yahanuwe kenshi, akagamika izosi yanka kumvira, bamubwira ibi bintu bihebe akanka kubiheba. Nawe utera intambuko. Tera intambuko muze dusengana Imana. Nukuri inyuma yaha Imana izokugirira neza. Niwi intambuko uteye, ndasenga ngo Imana yiguharure ko nko kugororoka. Imana ikiguha inkomezi, ikiguha inguvu zikubashisha kubiheba nyene ubutagibisubiramwo. Imana ikiguha inguvu kuko iyo ntambuko uteye ni ntambuko ikomeye. Uza hano ico ni kimwe.
aka kanya tugiye kubamwo wewe uyibwire ngo nukuri ndabihevye bantu musigara mwicaye hiyo mwera abera rero muce mudufasha murungike ibiganzino abagororotsi muce mudufasha murungike ibiganzino kugira ngo uyu muntu ikintu cyamunaniye guheba ari inzoga ari ububesha ari amajambo menshi ari ukwisambanya aba homosexuel aba lesbienne abasambanyi sinzi icyo nyene cyakunaniye guheba abagenzi barakunaniye guheba ndagomba kugira ngo nukuri uyu munsi uvana inkomezi zishasha hano uvana inkomezi nshasha hano zigiye kukubashisha kubireka hanyuma wemegwe n'Imana niwemegwa n'Imana abantu n'abagutaye bazoca bakwemera n'abaguhevye bazoca bakwemera n'abahora bakwanka burya uri kumuvumo kubera ibyo byaha nyene byanse kuheba uriko ugira intege nke n'ibikorwa by'Imana byakunaniye kubihagararamwo kubera ivyo byaha biri muri wewe byanse kuheba nagira rero ngo ufata ingingo nyene uno munsi y'ubutakibisubira wifatira ingingo tugomba dusenge kandi nabwiye uhoraho ngo Mana abantu nze gusengera uyu munsi kubwo ubushobozi washize muri kino kiganza nkakiramvura ubushobozi buve mu ijuru bubamanukire hanyuma mugire inkomezi zibabashisha kubiheba uyu munsi nyene ubutakibisubiramo. Haleluya. Duzi ibiganza byanyu mutanga imihoho abari hiyo namwe muhaguruke dusengere abari ino uwitahuye wese baracari ko baraza. Haleluya 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 haleluya. Yesu 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 urabu umutima w'uyu muntu yateye intambuko uraza aho bigejeje kumurusha ararushe ibyaha biraremereza yo ararushe ndasavye rero kugira ngo umushoboze kubiheba bicitwe uyu munsi umushoboze kugezaho kuko ivyejo ntavyo tuzi. Haleluya. Yesu uragenda genda mu bubasha bwawe. Yesu genda mu nkomezi zawe ugirire neza aba bantu ubaye inkomezi manura ubushobozi bwawe mwami manura ubushobozi bihanire kureka ntihagire uwateye intambuko yihana imirenzako ikintu cyose yibuka cyamugoye acaturira hanyene acature Yesu mugendere yibuke byose bimwe biherekeza icyaha. Ubusambanyi buraherekezwa n'ububeshi, ubusambanyi buraherekezwa n'ubusuma, ubusambanyi bugaherekezwa n'ishavu n'inzigo n'ishari. Ibyo byose nibiherekeza, ibyo byose umuntu avyibuke yihanire kureka kuri uno munsi. Yesu abarondeye gushimwa n'abantu mu gukora ibidakogwa mu kwihindura mu buryo bunaburiya, ibyo byose nibituma tutemegwa n'Imana. Ibyo byose nishano nituma tutemegwa n'Imana. Icyo umuntu wese akitahura mu izina rya Yesu. Haleluya. Mana raba abantu bateye intambuko babigiriye imigabo yo guheba icyaha. Raba abagabo abagore abasore inkumi n'abana bato bateye intambuko bakeneye guheba ibyaha bahora bagenderamwo. Mana ndaramvuye ikiganza ndakibarambitseko mu buryo bwo kwizera. Wanyemereye ngo uza gutera intambuko uramushoboza, uramuha inkomezi nshasha. Uwahora bigerageza kubivamwo bikanka, wanyemereye ngo uramuha inkomezi zimubashisha kubireka. Wabinyemereye bikore rero, bikore. Ariko arakubwira bya bindi byamugoye, ariko arakubwira ba bantu yarondeye ko bamwemera bagumamwo bamuteza gukora ibyaha, ariko arakubwira bwa bujambo bwa bubeshi bwa busuma, ariko arakubwira bwa bwibone, ariko arakubwira bimwe yakora byose, ariko arakubwira
Mana ndakwinginze imbabazi zawe zibanze zimubeko, amaraso ya Yesu amweze gose amutunganye, amaraso y'ubushobozi, amaraso y'inkomezi yeze mwene data, amweze mubabarire mwami, mubabarire ibyo yagendeyemwo. Wewe nuraba ubwinshi bw'ibyaha, wewe nuraba ubwinshi cyangwa ubunini, oya wewe umuntu yitahuye akagusaba imbabazi uramwemera, 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 uramwemera. Rero umviriza ibyo ariko arakubwira, umugirire imbabazi, umugirire imbabazi, amaraso yawe amweze gose amutunganye, mbere acamuhindukira igihome gikomeye kimukingira imyami ya shetani, amajwi y'abadayimoni, abadayimoni baza bakamwosha kubisubiramwo, nibo kongere kumubona ukundi. Ndamunyegeje mu maraso ya Yesu, 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 ndamunyegeje mu maraso ya Yesu. Ndagushimiye rero ndongeye kuramvura cya kiganza kuri aba bantu bose bose bose, umuntu wese yitahuye, ndamvuye iki kiganza. Wa muntu yitahuye ko yabaye umunebwe, wa muntu yitahuye ko yanjanjwe mu gikogwa, wese wese wese, baba homosexuelle, baba lesbienne, bamwe bisambanya umurango n'ijoro, bose Mana ngaha bariko barakubwira, bamwe bakigenda n'ibiheko, bamwe bavize ibiheko mu mazu yabo, bose bariko barakubwira, bamwe banywa inzoga, bose bariko barakubwira, bamwe bajya ibiturire, bamwe bica abantu mwibanga, bose bariko barakubwira, bose bariko barakubwira, bose bariko barakubwira, bose bariko barakubwira, bose bariko barakubwira. Bamwe bihindura ukundi ngo bashimwe n'abantu, bagaye umubiri wabahaye, warambwiye ko ari icyaha kibugiye gukubita. Mwami ubababarire, ubababarire, bagaye umubiri wabahaye, ubababarire kuko bagaye uko wabagize, bagaye umuremyi, basuzuguye umuremyi. Bose Mwami, bose ubaha inkomezi zo kubireka, nibatinye ngo bazobona nirabuye nahora ndi inzobe, nibatinye abantu ariko batinye wewe, nibatinye abantu ariko batinye wewe. Mu izina rya Yesu Kristo ndamanuye ubushobozi, ndamanuye ubushobozi bubashisha mwene data kubireka, bubashisha mwene data kutazobisubiramwo. Uwari amaze iminsi agerageza, uwundi nawe yari akibiryamyemwo, nawe nyene ndasenze ngo avuye aha inkomezi zo kubireka ziramanutse mu izina rya Yesu, inkomezi zo kubiheba ziramanutse mu izina rya Yesu, ziramanutse, ziramanutse. Ndasenze ngo abizinukwe, abizinukwe, bimubuze amahoro, ibyo bintu byose bimubuze amahoro. Atanguye kuvuga ubujambo abura amahoro, abiba babura amahoro, abasambana babura amahoro, abisambanya babura amahoro, babura amahoro bagiye kwikorako, aba homosexuelle babura amahoro, aba lesbienne babura amahoro mu izina rya Yesu, abarya ibiturire babura amahoro, abarenganya abandi babura amahoro, abicanyi babura amahoro, babura amahoro, bice bibabashisha kubiheba n'amahoro, nukubura amahoro bibabashisha kubiheba mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana, ndagushimiye kubikoze, ndagushimiye kubashoboje, ndagushimiye yuko nibavaha bagiye kwisengera, bagiye gufata umwanya wo gusenga kugira ngo Mwami bashobozwe, bashobozwe kubireka mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Dukoma amashi menshi. Nagira ndabasabe abantu mwese mwateye intambuko muri indwi tugiye gutangura, uzufata umwanya wo gusenga wisengera, uzumafata umwanya wewe nyene wo gusenga wisengera, wisengera, uzubanza ushima Imana. Kandi ni watahuze gutaha ushima Imana, uti Imana ndagushimiye ko wambohoye, ndagushimiye yuko ibi bintu byahora binsinda bitazosubira kunsinda, ndagushimiye. Ugenda urashima Imana, hanyuma uzufata indwi yo kwisengera, wisengere, usengere ubuzima bwawe, usengere ibihimba byawe bihumanuze, wisengere nyene, wisengere, wisonzeshe. Uryo hariho ibyaha bidakugwaho no gusenga gusa, ariko bikugwaho no gusenga no kwisonzesha. Rero ndagusaba ngo ufate umwanya muri nondwe kuva ku munsi umwe
umunsi umwe wo kwisonzesha bikunaniye uhere mu gatondo gushika ku mugoroba, ubishoboye agira amasaha 28, ubishoboye agira iminsi 2 gushika ku minsi 3. Ushoboye kugira iminsi 3 bizoba ari vyiza cyane, naho wogira iminsi 3 ufungura ku mugoroba nta kibazo, Imana ni nziza. Ariko wisengera nimba vy'ukuri vyari bikubabaje, nimba vy'ukuri wumva ukwiye kwemerwa n'Imana, iyo minsi uzoyifata usenga Imana, kandi nagira ndakubwire yuko bizogenda neza. Hanyuma uhora kwemere aca kwemeza abantu, imigisha yazibiwe n'ivyo vyaha yongere yuguruke mu izina rya Yesu. twishimira